nukuvuga yuko kera hariho ukuntu abakenyezi bacinyizwa gose nta jambo bari banafise no mu rugo umugabo niwe wenyene yafata ingingo naho atamugisha inama umukenyezi yarafata ingingo wenyene gasanga yabikoze mugabo unye kuvaho batwibukiye bakavuga ati hariho n'umunsi wahariwe umukenyezi nukuvuga yuko badufunguye amaso benshi baradufunguye amaso hanyuma kagacinyiza ubunye kareko karahera ubunye umukenyezi aragenda mu ntuzenye mu iterambere hamwe n'abandi aragenda mu makoperative aragenda mu ntwaro abakenyezi ubunye barayijukiye kuja mu ntwaro usanga nyene ubunye ari byo vyiza ni vyiza cyane. Mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye hagiye hatandukanye ku bantu musanze mudukurikirana ni Rinox TV nkuko bimeze twababwiye yuko 2024 ni kwa kundi nyene tuguma tubaha ibintu by'inkora mutima kugira mushe gukuramwe amajambo ameze neza mbere amajambo y'inkora mutima ashobora gufasha ugwaruka canke aba mama canke n'abandi bagiye batandukanye. Murabona ndi kumwe n'umumama aza kutuyagira byinshi bigiye bitandukanye byinshi vyiza nibaze yuko biza kumera neza cyane ariko reka ndamuramutse ko dutangura ukomeze neza. Ndeko ndashimye cyane ndabona uranaberewe ariko mvuze kuberwa bivanye n'umwambaro wambaye biraboneka ko ni mama nyene mama yego apana madame mama nari mvuye mu murima ukomeze neza ariko yego urashaka kuramutse bakora dukurikirana ndabaramukije bose ariko kuba takuzi hari abashobora kuba bakuzi bamwe abandi mugabo batakuzi ariko akazina hama duce tugenda rido nido. Jewe amazina yanje niswe n'abambyaye nitwa Bukuru Space Karita. Karita ni benshi muri rusangi basanzwe badukurikirana ariko ikiganiro cy'uno munsi bivaye n'umwambaro wambaye benshi barabona yuko turi mu kwezi kwa gatatu ariko kwezi kwahariwe umukenyezi ariho n'icivugo kivuga ati tujane n'umukenyezi mu iterambere dushimikiye mu kugwiza umwimbo. Kubera umukenyezi ni inkingi y'urugo. Yego. Haje bavuze umukenyezi ni inkingi y'urugo kuva tabitahura haba ariho nk'amageneration y'ubu abakera nibyo nkamwe bwe mu bitahura cyane ariko umuntu abashatse kuvuga gute inkingi y'urugo kuko umuvyeyi umumama niwe yitaho kenshi ibintu byo mu rugo burya abagabo si benshi bitaho ibintu byo mu rugo abana ibyo mu rugo ingene bimeze n'umukenyezi avyitwararika usanga ari wavyitwararika akitwararika abana ingene babaho ingene biga usanga nyene umuvyeyi nyene ari afise ibikorwa byinshi nico gituma avuga ngo ni inkingi y'urugo. Kuri mwebwe nk'abantu bashobora gushiraho uyu munsi mukuru ari wuba ku itariki 8 ntwarante niyo nyene 2024 turimwe ari yisomene nyene turimwo ubona ko abamama benshi mbere n'abakobwa muri rusangi kubura bose tubashira kuri hahandi nyene umukenyezi mwibaza ko ari kubera iki abantu bashoboye gushiraho uyu munsi wanyu w'abakenyezi ariko kera ntibawuhimbaza uyu munsi mukuru mgubu ko nabo himbaza hamwe bwe bakera inarira abo hajya bavuga inararibo ubiha ishusho yihe nka wewe nukuvuga yuko kera hariho ukuntu abakenyezi bacinyizwa gose nta jambo bari banafise no mu rugo umugabo niwe wenyene yafata ingingo naho atamugisha inama umukenyezi yarafata ingingo wenyene gasanga yabikoze mugabo unye kuvaho batwibukiye bakavuga ati hariho n'umunsi wahariwe umukenyezi nukuvuga yuko badufunguye amaso benshi baradufunguye amaso hanyuma kagacinyiza ubunye kareko karahera ubunye umukenyezi aragenda mu ntuzenye mu iterambere hamwe n'abandi aragenda mu makoperative aragenda mu ntwaro abakenyezi ubunye barayijukiye kuja mu ntwaro
usanga nyene ubunye ari byo vyiza, ni vyiza cyane ariko kera ivyo nta vyariho. Umukenyezi bamwita ngo numuzezwa nzu, umunyakigo, ni kuvuga n'umuntu yama mu rugo, yama mu kigo no kuvuga yuko yama ari inyuma y'inzu, ntiyaja no mu rugo aho abantu babona. Yaguma mu kigo, niyo hagize umuntu aramutsa kw'irembo, umugabo niwe yitaba. Umukenyezi akaguma mu kigo. Nka mwebwe mwashaka kutugendera ibyo bintu uheje kutubwira bya kera, byarashaka kukubako? Oya, cyo ntibyigeze bimbako. Wabibona nko ku bavyeyi bawe? Oya. Abavyeyi banje nabi babonye ko cyane. Reka rero tuzi donido n'umunsi mukuru muri rusange abako barakurikirana ikiganiro. N'umunsi mukuru ubona ko ari uwiratiro canke w'ivyishimo muri rusange mu bakenyezi bose. Kugwaruka gubu murafise n'abana ngira murabibona b'abakobwa, kubera bose tubashira hahandi nyene mu bakenyezi. Ugwaruka gubu nka mwebwe muri aba mama mubona bako barakurikiza uyu munsi mukuru wabo nyene, barawitaho canke aba mama gusa nibo bawitaho? Urumva abana bubu, ugwaruka gubu rubona yuko ari umunsi mukuru. Muga kenshi ntibamenya umuzanano w'iryo ntuze w'uwo munsi mukuru aho wazananye. Kenshi babona yuko ari umunsi mukuru gusa, bagashonesha impuzu, bakaja kuryoherwa, muga ntibamenya ingene ibintu vyatanguye, nico n'igituma biriho, ntavyo bazi. Ubu nabona ko ranatinya no gufunga nkuko mu mutwe wafunze wewe, bavuga toya je ndumujene ndumukobwa no funga gute. Bivuze iki gufunga nkuko mu mutwe? Ufunga nkuko none kuva kera hose ko twakuze tubona abavyeyi bafunga igitambara mu mutwe. Byari nibisanzwe gufunga igitambara mu mutwe. Ariko nk'abantu badashobora gutahura insiguro yabyo. Insiguro yavyo jewe naco no bivuga ko kubera kera kwari ukwikwiza. Kwari ukwikwiza, urabona wambaye igitenge wategeza kurenza ku kindi. Ukikwiza ntihagire umuntu agucisha mwijisha ahantu hose ku mubiri wawe. Aho ubona n'iterambere ko ryaje, ubona yuko n'ugwaruka gubu ibintu nk'ivyo usanga n'abamama mbere turabibona, usanga ibintu byo kwikwiza nk'uko atari kirenga. Oya, nta bamama benshi bikwiza. Oya, kenshi ndayibona mu mizino. Utubwiye amajambo menshi ugira mu kanya duce turangiza. Nka mwebwe abamama n'akahe kabanga mushobora kwibira urundi gwaruka canke abandi bamama muri rusange badakurikiza umugirwa nk'uyu, ariho no mu kwezi uko gukeza abakenyezi muri rusange, akajambo ku bantu bagiye batandukanye? Nukuvuga yuko bategerezwa kumenya icarico itariki 8 z'ukwa gatatu. Umuzo wayo, igituma iyo tariki yashizweho, hanyuma bakamenya n'ingene bogira bo kwifata. Ivyo byo kuvuga genda ziko abantu zenya la jeunesse bazi yuko n'abamama bakiri bato bazi yuko uyo munsi rowiti ari umunsi wo kwambara impuzu zishasha zisa n'iz'abagenzi babo, na ntuzenya no kuja kunezerwa ahantu. Nayo ubundi hoho ntabyo, nta signification yavyo baramenya. Bisigura n'iterambere ryaraje, ubona ko n'abamama basuma muhira, umugabo byanse ku kazi umumama akitaho urugo, ari bya bindi bakora avuga by'umuzezo nzu. Unye nabone abakenyezi barafunguye amaso, ntibakirindira ngo abagabo barabazanira. Oya, nabo bararondera. Nico gituma nakubwiye nuko baja mu ntwaro, bagenda mu ntwaro bagakora, bakaja mu makoperative bagakora, nabone bakarondera. Umuntu zenye umufasha yabuze nawe akaheza akabikora. Twama twanabonye turabona abakenyezi benshi usanga mbere benshi baba basabiriza mu mabarabara. Nka wewe nk'umumama nabonye n'umunsi mukuru wabo, ni ko ntiturabona bategura nk'umunsi n'umunsi wanyu w'abakenyezi, bafate bajya abantu bo mu mabarabara b'abamama bababwira ati dusangire twigine umunsi wa rowiti w'abakenyezi nk'uko ari ubivuze. Nukuri bajya abamama nabone bari bakwiye kwibukwa, kubera sibo bigize kurya. Kandi ntibajya gusega ngo nukubera bafise uburyo,
basega kubera baba ataco birengeje nabone baba bakwiye kuyibukwa nk'abamama bakagenda bakegeranya utuntu bagasangira nabo bagateka bagasangira nabo Mama Karita tugushimire cyane tubwiye amajambo menshi agiye atandukanye aho hariho n'amasosiyete menshi agiye atandukanye usanga abakenyezi ari bo banayatwara nako kajambo nyene waruhereje uyu munsi mukuru nkuko warubivuze bajya abamama sibo ibyabaye ko nyene n'Imana mugabo nkawe nk'umumama utubwiye byinshi bigiye bitandukanye ariko tugushimire cyane mwakoze cyane